ukomera amashimwe Yesu. Ewe maze isomero yose ngaha ndi umugabo bagenzi twari kumwe bagiye bakomeretse ari nguma gusa ndo Imana icubahiro. Mana ihabwe icubahiro yaraturinze ukomera amashimwe Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe kandi je ndashimira Imana ku buzima bushasha mana ndiko ndatangura kubw'imbabazi z'Imana nari ndazishashaye cyane gusumba n'ibindi byose yompa kuri ino si ya none. Ndashimira cyane Imana kuri ico. Imana ihe amavuta menshi abakozi bo ngaha bitirirwa Imana ibongereza yandi kugira ngo n'abandi babohoke. Ndashimira Imana ku buzima bushasha bwo guhabwa imbabazi n'Uwiteka jewe numva ndiko ndatangura muri jewe. Aho niboneze. Ubuzima bushasha narose ubuzima bwa bushasha bw'agakiza nari notewe agakiza aho utamurozi kweri boreka munezero Imana arayinkorera mu kwezi kw'icenda nagiye kwa muganga itariki zine nzi ko ari ibisanzwe ntwara umwana wanje kwa muganga mwicara aho nyene bamuraza bashobora bambwira ati we ngaha direct genda muri treasury banyandikira ukaratasi ca ndagenda uramushirije hamwe nacamiriza ibitaro ariko ntibyakunze ko ndonka igitanda tariki zitandatu bacura amarandevu gushika itariki 8 umwana bamukoze bantu b'Imana nta kintu na kimwe nari mfise imbere n'inyuma ku mafaranga banciye nta nari kuronka kuko aho naja kwa muganga nta n'amahera ijana nari mfise ariko ndashimira Imana ingene yarayibirije umwana kandi n'Imana yarandiriye amafaranga ashika hafi miliyoni. Imana yarangiye nta n'ikigoro nigeze nisora. Imana yarangiye amashimwe tuyicubahira gahora ku ngoma Irakiza kandi ikanira n'abayo ubuzoyikorera nizogutetereza. Haleluya. niko gukora Imana irabibona. Hari igihe tuba turiko turakorera Imana twitanga dutangira Imana turirimbira Imana ukibaza ngo uriko uratakaza ariko haragera igihe nawe ica igenda mu bubiko ikarotira mu gihe kisa n'idakwiye imbere yawe nawe ikacikurihira. Haleluya. Yesu wacu nashimwe. Wanze mufashe dukomera amashi Imana yafashije cyane. Nshima Imana ku bintu bitatu nyamukuru. Ni byinshi noshima ariko nshimye ibi bitatu kwevyo noshima uno munsi. Icambere nshima Imana, ndashima Imana ya Repentance yaduhaye agakiza kuko je narose agakiza cyo kwintambuye kwinjira Repentance. Ikigira kabiri ndashima Imana ku mutwaro wari umaze imyaka 24 ariko pasiteri Imana imuha icubahiro kandi mukomeze kuko atanguye kusengera uno mwaka nyene nishuwe. Imana imuhe gushimira. Ikigira gatatu magaze ndashima Imana, ndashima Imana yankijije ku munsi wa gatatu aho hari haje ibitero by'umusonga bintwaye impwemu ariko ndatelefona abakozi b'Imana baransengera nawe Imana ibaha umugisha mwarahezagiwe cyane. Amen. Ibintu bitaka bitondetse neza cyane mu buhamutse muze muravutondeka uko nyene umutwaro umaze imyaka 20 wishuriwe hano mu masengesho iyo Mana tuyigirize icubahiro. Yesu ashimwe. Nani ntabwo mukomera Imana amashi yatuye abakozi beza badusengera. Rero ntabwo dushima Imana cyo noshima ari byinshi ndondagura tukarira dutaha. Nshima Imana naratanguye ngaha ndaza mfise ibibazo byinshi naraba benshi ngaha barabizi. Musi umwe ndakumagira amasanganya pasiteri aradusengera n'ubu ndacariho. Ikindi naco nshima Imana mbiruka kugwaza umwana uwo mwana aragwara arashuha rwose. Nshima Imana ndiho na telefone umukozi w'Imana ndamubariye ati uje umwana arandembaye arasengera mwijoro umwana ku maremba kugera aho ndamubwira acambwira ngo muzane nanje aho nyine namutemberana nta n'amahera nari mfise
yavutse ndashima Imana umuvyeyi wacu niwe mpemera kumuvuza kandi uwo mwana yari yarase kuza muri rino shengero ariko kubera yabonye igikorwa c'Imana umukozi w'Imana yakoze ubu ari ngaha navyo ndabishima kw'Imana kubangerageza nanje nyene mu nyuma naragwaye narindiriye ku mugoroba ico kintu canje nkigise c'umwana ndaguma ngaha niyumanga biranka ndabwirwa ndagenda hariya barasengera biranka ca ndatangeze muhira noneho bica birayanga ca ndatelefona umukozi w'Imana ndamanza ndamubura ca telefona mwarimu Egide arasengera akisengera ca ntangura kudahwa mu nyuma pasire nawe aca telefona umwana aca aramubarira aca avuga ati sengera amazi muyamuhangwe ayandi muyasuke kunda ubwo nyene naciye nkira undi mwana nyene aririmba muri Haleluya aca mu murima w'umuntu aca mubwira ati ubonye mu biharage vyanje ubu nyene ayo maguru noyavunavura arataha ageze mw'ijoro ararondera inyaturajya mw'ijoro niho numva umwana agoroga ko minduru ntiyatambuka ntiyahagarara ntiyaryama ngaca na telefona mwarimu mama buriya aramubwira ati jewe birase aca aravyura papa aramusengera uwo rero ca ndavuga ati rero ko bukeye mujane ku mashengesho mwene wabo aca aramuherekeza yavuyeyo ahita atambuka navyo yomuhira Haleluya. mama mukuru w'abakenyezi nawe nyene umuhezagire kubera ujya yikoreye imitwaro yacu ngaha twese mbere umuhezagire mbere umenga afise amahera twese yoduheka nawe nyene umwana arafasha kugura amakaye na mama nyene aradufasha kugura amakaye nawe nyene Imana imuhezagire. Amen. Ndashimira Imana ku munsi wa gatatu w'indwi yahera no musaza wanjye yambwiraga kabatiza umwana n'umugore wiwe mu bitaro mutaho yantelefone ambwira ngo ufashe gusenga yararembye barimwo muri serumu. Ndashimira Imana rero ku munsi wa gatanu yaciye telefone ambwira ko bavuye mu bitaro. Imana yumve gushima kwanje bantu b'Imana nagiye ndashima mu nzira ambwira ngo bavuye mu bitaro. Imana ishimwe. Nagaze nshimira Imana kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi yangiriye. Imana yangiriye neza irampa ikibondo. Ivyari vyoroshe na gato, vyari bigoye cyane n'umbwira arabizi twakunde tumuhamagara, vyari bigoye rwose ku buryo umwana bagiye kumara muri bloke bambwiye ko atakiriho, ariko ndashima Imana ari Patisi yarabikoze ngo umwana muzima. Imana ishimwe ikora ibikomeye. Haleluya! 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 Imana ishimwe cyane. Mpagaze kugira nshime Imana muri Haleluya zanje zitatu. Nshimira Imana yampaye ikibondo. Ntivyari byoroshe, twagiye kwa muganga ibise biracika nshitseyo. Ndahagarara ndabwira Imana ati nimba wibuka ko nabana hagaze ku gicaniro nkuririmbira nuvyibuke unkura ahantu. Imana ntiyatebeje yarabikoze. Hanyuma haci umunsi dutashe Satana agira inama y'ubwenge yo kudutwara umwana. Mwijoro afatwa hazi ibintu bimuniga nukuri arafata urabona ko agiye. Duhamagara abakozi b'Imana baramusengera. Nukuri ntivyoroshe ariko Imana yabanye nacu. Nukuri turayishimiye. Nshimiye Imana ko kuri uyu munsi nyene nagumye mvuga ati Satani yagize inama y'ubwenge kugira sinje gusenga, ariko twashitse hano amasengesho yahari avuga ati hari inama zari zakozwe n'abadayimoni bagomba kubatwara ibyanyu, none nimuzisenya ngo rica nibuka ingene Satani yagombye kudutwara umwana, ndavuga ati nubu ndaguhonyanga. None mpagaze nshima kuko yakoze imirimo ikomeye muyimpera amashi cyane. Amen. Hallelujah. 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 Lord z'Imana tikomera amashi.
umwongere atwitayeho adusengera ijoro n'umurango Imana imwongere inkomezi imwongere imigisha ikindi kindi ayifashe mu ijuru ashishikare gusabira natwe tuyoboke tubijibwe by'ukuri jewe ibyo Imana yankoreye muri iyi ngani ibintu by'agatangaza kuko ntibyari byoroshye kuba umwana umunsi yari kubaho nari kumugira aniveriseri yuko amaze umwaka acitse ku icumu ry'imodoka. Uwo munsi rero ku mugoroba ashitse muhira haciye haboneka abandi bana bamutera ikibuto cy'ivoka ubwo nyasubira kwa muganga yabyindezeho narindi nabyumvise nino kuko byari byabaye ubwa mbere mu mwaka uheze. Ibyo tubishimire Imana nyir'icyubahiro nyina amahoro kuko mwongere yamusengeye namushikanangaje natanga intaye ya mbere y'icyo gihe cya mbere. Imana imwongereza amavuta mwongere kuri isengesho ry'iyiwe rishika kure riratuzigamira ibihumbi riratuzigamira imiryango rituzigamira byinshi aho tubasha Haleluya. Amen. Ikindi muri iyi nari nasezeranye ko nari kuzaga gukora ibikorwa by'Imana ariko Imana yongera gukora ikindi gikorwa kidasanzwe naje ngahanze gukora hanyuma iramfasha ndaronka umuntu atukora duhembwa kugira ngo ngende cy'icumi kandi Imana iraheza Imana iraheza. Dushimire Imana kutiza yankoreye jewe umushinga nayi wanje ntiyarazi gusenga je nasenga mu Badventiste b'umunsi w'indwi ariko umushinga nayi wanje yaraburigwa cane gushika naho ndamufatira n'amafungo kugira ngo ndabe ko yohinduka ariko Satani akumatera aho yataha agahita anera ibitutsi nyene bikambabaza cane ariko Imana yarabikoze jana namubwiye tujya gusenga cavuga ati n'ubundi ndagenda mu kabare ngabura inzoga kubera abakizo bace bazinyegeza munsi y'ibitanda ariko Imana yarabikoze none Imana ndayishimiye niho yumvise ntuzenya ikiganiro ku radio jana arashiramo ikiganiro ku radio agacavuga aza akazinya agashiramo imiziki bikambabaze cyane ariko uwo munsi Imana yarumvise gusenga kwanje arumviza nya kiganiro ibyo bavuze byose biramukozeko niwe yaca afata ingingo ati ejo nzogenda kuraba aho hantu haborohora ahubwo niwe yacaza rero turabanda niwe yaciye atangura mbere no kubwira ubutumwa abantu biranezera cyane. Haleluya. Ikindi shimye Imana aho narindi mu bitaro Imana yarahabaye ikindi shimye Imana kandi aho nari mwibohera Imana yarahabaye ubwo kandi twari dushaka gukora mariage Satani akagumatera papa wiwe arapfa araduga rugura amahera arabura ariko ndashimiye Imana ko yabigiyemo ibintu twarashingiwe Imana ishimwe. Amen. Mwanya mwisegonda igumiri kiraturinda shimye Imana yo mwijuru yagize agisida muri indwi ari ku munsi wa kane ngira agisida idasanzwe cyane bigoye kugira mve ahantu narindi naratabajije umugere abandi bakozi b'Imana barasengera aho hantu ndahava amahoro Imana yo mwijuru tuyikomera amashi. Amen. Imana yo mwijuru iraturinda buri mwanya kugeza n'ubu hari umuntu yasize ubuzima gato turahojeje ababuze uwo mwanya ariko Imana yo mwijuru ihabwa amashimwe. Imana yarakoze uko byagiye uko byabaye siko byari kuba Imana yarahabaye hagiye abaksida nyene ukabona yuko yari guhitana abantu benshi ariko kandi aksida nyene hariho umwana yashoboye kwitaba Imana mu by'iyo aksida ariko Imana yaratabaye rumva uko byari bitegekanijwe cyangwa uko Satani yari yateze inama y'ubwenge imodoka yose yari kugira ingorane ariko urumva nta kundi Imana yaramutwaye
byari yabonye ko uwo mwana ataha mu ijuru. Ibindi turashima Imana ko yarinze imodoka yose yuzuye abantu yari kugira ingorane. Sawa, reka tubandanye na mwene data nawe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane rwose. Je ngomba gushima Imana kuko Imana yarankoreye ibitangaza kandi iranyiyereka inyongera iminsi y'ikubaho. Je narimvuye ruguru haba abantu batera igegene kuri paraburize y'imodoka. Aho bashaka yuko imodoka ikihubita mu mwonga ku manga yari munsi y'ibarabara. Ariko Imana irakinga ndagwanya imodoka kugeza naho ihagarara mu ibarabara. Maze guhagarara niho nacamva mu modoka nja haruguru y'ibarabara kugira ndabe ko iyo ngegene yo bitewe n'abana. Ngize kugenda naciye nsanga ari abagabo batatu harimo n'ufise inkoho. Aha naho bayinjumize mu gahanga. Ariko nca ndabafata turayigwanira turagwana gushika aho gushikisa bari mu minwe y'ubutungane. Icyo cyuma byose bari mu minwe y'ubutungane. Imana ishimwe cyane rwose. Aho ntabwo mwumva ko Imana yakoze ibintu bitangaje. Reka ndakubwira ikindi kintu kiri aha hantu. Aksida yo kuhakwa gupfa yabaye ku munsi wa gatandatu bagomba kumwica, ariko ku munsi wa mbere Imana yari yabitubariye ko hari umuntu ashobora gupfa muri famiye. Duca dukoranya amasengesho yo gusengera iyo famiye kugira ngo uwo muntu ntapfe. Uwo mwanya saa 10 twariko turasengera famiye, numva ijwi rimbwira abadamu bari ngaho, turavuga ati umudamu ari hano wese asengera umugabo wiwe yange gupakara aka kanya nyene. Tukubita impemu mbi yo gupakara turayisambura, ndavuga ati umugabo arahasengera umugore, turansengera gupakara turansikiriyo. Umugabo ari hano asengera umugore, umugore asengere umugabo. Uyo mwanya nyene tuhavuye biwejeje amasengesho. Kumbi iyo sanye twariko twanka iyo mwemu mbi yo gupakara. Uwo mwanya bari yakarabigana n'uwo muntu afise impoho. Uwo mwanya nyene twe dusohotse tugeze hanze n'iminota 5 naciye mbona message ahamagara avuga ati aha mubona mvuye mu rupfu, iyumvire kunigana no muntu afise impoho kuyimwaka. Amasengesho ari arakomeye arakora cyane. Imana irahishura cyane. Imana niyakubwira ikintu ntuzobifate binenero, dushira mu bikorwa. Nivuga inama y'ubwenge ingene Shetani agira inama y'ubwenge kugira ngo atere abantu. Kandi iyi ndwi nyene mu ntango y'iyindwi abatari bake barabonye inama y'ubwenge Shetani yari yakoze kandi ku buryo bukomeye cyane, kandi yari yakoreye abatari bake muri mwebwe muri hano. Kandi inama y'ubwenge kubera Imana yari yatubwiye imbere igihe tugasenga, inama y'ubwenge yarakuweho, ahari ingorane haba inyishu. Haleluya! Nimumpere Imana yanje amashyi. Ahantu hari Imana. Amen. Ahantu hari abakozi b'Imana. Imana yemera. Kandi nabo biyemera yuko ari abakozi b'Imana. Nimubampere amashyi. Naje hano umukobwa wanje mukuru azanye murumuna we tuvuye mu bitaro hariya kwa Ntiba. Umwana aribwa mu nda, ariko ntitwamenye ibyaribyo. Twatanze 205,250, ariko umwana ntiyakira. Noneho murumuna we mukuru we nako amenya hano hari umuntu ahamubariye, yahumvishe kuri radiyo, baramuzana hano. Umukozi w'Imana
yitegereje umwana abona umwana nta maraso afite. Aho twavuye kwa niba bamuteye amashashi 3 y'amaraso. Nuko aramubwira ati umve rero wa mukobwa we murumuna wawe ameze nabi agiye gupfa, ariko rero reka tumusengere kandi ugire kwizera Imana iramukiza. Kubivyo mukuru we yari kararira, yaramore yansa aramubwira ati genda bugusenge, ariko genda mu kibitoki cya Rugo hariho umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana barahari. Yageze mu kibitoki cya Rugombo, ariko nkuru y'umwana isubiye inyuma. Mukuru aravuga ati nta mafaranga papa afise, akazi yari ariho papa nta kazi afise, none biragenda gutya. Umukozi w'Imana ati genda mugurishe amatelefone, mugurishe nazijya ntebe mbona. Haleluya, amen. Uyu ntarashiki wanjye ariko intebe zirahari n'amatelefone arahari. Haleluya, Imana ireka abakozi bawe. Ntabwo aravuga ati nubwo bimeze gutyo nta mafaranga ndabibona, reka dusengere amafaranga. Umwana wa muriro wa kamya amaraso urahagarara. Narangiriye muri byinshi. Ubu mwana yiga mu 8 yatangiye ku wa mbere ishuri, ubu ni muzima. Izina ry'Imana rihabwe. Satani abibonye ariko agenda arikebanye gutyo. Uyu munsi wa hano ku ijosi nitubashe guhinduka, iyo twahindukira gutyo turavuga toya reka tugende ku bakozi b'Imana. Aho umwana yakiri turaza hano baradusengera, badusengeje napfuye hano mbizi, amadamu yavuye hano akize n'umwana umwe. Icyo gihe hari kuwa gatanu, kuwa Mungu wa gatandatu umwana arafata. Amaze gufatwa wundi yiga mu 12 nawe turamuzana aribwa mu wundi. Umwana ageze hano, umwana yari kumfira. Pastor yari ari hano ntiyabyihanganiye kubandanya gahunda hano, abona umuntu ari karapfa. Baje hari abageze nko ku 10 baramusengera ibyo bintu byanakurekura. Ariko pastor avuga ati no kwizera wizere, ndazi yuko Imana iri bukore. Imana yarakoze, umwana aroroherwa turataha. Tugeze muhira Satani tisidashi yongera kandi arafata. Nahise nza nirukanka hano, ngeze hano hari ni mugoroba saa 12 abo umukozi w'Imana tujana muhira asengera umwana aroroherwa. Ngeze muhira mu masaha 3 dutandukanye n'umukozi w'Imana, mbona inzoka izi 3, 2 ntoya ziri imbere, inini iri inyuma. Zibonye ndajugumira, ariko akanyariga mu mutwe mbonera garara. Numva ijwi rimbwira ati oya izo nzoka ntuzireke ahubwo ziturire. Ngira amahirwe nari mfite peteroli mu nzu ndaturira. Tukanyicira abana, ati ko wisha abana banje 3, ati nawe 3 bazohoka. Muri abo bana 3 yavuze yuko bazopfa twese turi cyari bazima. Kandi na wa mwana nubwo n'ubu bitaragenda neza, mfise icyizere kandi ibyizigiro yuko umwana wanjye azokira. Ahasigaye nasaba abizera n'abarongozi ba hano mumfashe gusenga kugira ngo uwo mwana azokire kandi Satani atsindwe mu Israeli. Ahubwo iwawe ngomba nashira ikirindiro cya Serire kukubita abazimu bagaragarira abanyene. Abazimu bashe tubashire Serire, abazimu bakubitike, n'abana biwe bari basigaye bose tubahonye. Abana b'inzoka, uwo muntu atunze abana b'inzoka yaraguye. Abana 11 ariko nayisandaga muri Fantana. Bayishimiye yongoye ku mugabo w'abagabo
umugabo w'abagabo ni Yesu ariko akurikira pasi Imana imuhezagire cyane kuko nari mfite imitwaro myinshi ndemereye kandi akorera Imana ariko narasenga nkabuhuza abandi bakabura ariko nshitse ngaha nahabonye umuvyeyi Imana imuha icubahiro cinshi izimuha ijuru izimuhane n'ijuru n'abana biwe n'umuryango wiwe wese izimuha ijuru umukenyezi wiwe yemera akamurekura kugira dusengere hanyuma ndashimira Imana igitangaza yari yinkoreye yari imaze hafi indwi zibiri ngira ngo nisenge cyane simaramara nkayibaza ntinyishura ico arico ndasenga kuva muri ya masengesho ya 21 jours je sinaryama murabona ko n'isura yahindutse by'amahera ndara muri saro imibi kankubita nkaruha gupfukama nkarambarara hanyuma ubu nihaye ingingo yo kuryama ku ntebe ndende sinaronka uruhusha rwo kuja mu cumba rero hariho abantu ntanguye gusenga baba bari baca baza guhagarara hamwe inzu yaje mu manga baca baza bagahagarara hejuru y'inzu yanje amasengesho agaca acika numva mugabo Imana ikambwira ngo komeza nijoro hoho yansunika nafukama ngasinzira haca numva umuntu asubiye akagenda kugwa gutya hasura nkasenga rero hirya y'ejo umwana yavyutse mbona yavyize amaso hanyuma ntaco navuze mugabo hariho inama za satani bari batubwiye ko zihagurutse burya saa sita z'ijoro hari saa tatu nza numva nagiye gutanga mesaje muri abo babana mesaje Imana yari yampaye ko begera Imana bagasenga kugira ntibinjire mu bukene bwinshi burya mvuyeyo nja numva umuhungu mwatanguye kwisarumba arisarumba wagarutse ganze mu kunagura hanyuma mba muri salo n'abantu baba banyicana ngize mu minota 20 nja numvuye amatandara numva baruteye ku mabati cagasohoka casanga aho bari groupe nababaza mbega mumureye umuntu narabahaye nyiriri barantukunishura ndasubira ndabarangutse barantukunishura nashaka kubabaza hari umuntu mubonye nereye kwibara uruko natwe tuvuye mu gihumura nkaho shadisubira inyuma shadinumira ndagenda ndaririmba akaririmba akavuga ngo ujya kubaho ku munsi ntabwo ari impuhwe z'agasha ntaco uzaba rero nshitse mu nzu mbandanya kwiririmba uturirimbo tw'Imana niho saa sita z'ijoro naja numva ngo ya ndirimbo ya Moridekayi ngo baraja he kw'ijuru ritabara kuko hacika Imana w'umubano abandoneye bishe umwana w'umubano uwi wanje yakize rero Imana ihabwa icubahiro cinshi sishimye ko hapfuye umwana w'umubano nshimye ko twebwe ari twe twari kugenda ariko yaturinze Imana ihabwa icubahiro ndashimye cyane ndashimye n'uko Imana yanyitayeho sindaronka ico nshimisha ariko umunsi umwe nzoza kubashimira n'umukenyezi wiwe gukomera amashi